nyakubahwa umushikiranganji wa leta y'u Burundi ahejeje kwakira umubonano umupfasoni Igomotso Jorebe asanzwe ahagarariye igihugu ca Afrika y'Epfo hano mu gihugu cacu Burundi, akaba rero yaraje kugira ngo bayage cane ivyerekeye gufashanya hagati y'igihugu cacu Burundi n'ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Kuko rero mubizi ico gihugu ca Afrika y'Epfo gisanzwe bifitaniye imigenderanire n'ubucuti byiza cane. Murazi yuko ico gihugu cagize n'uruhara rukomeye cane cane mu guhuza abarundi muri vya biganiro vy'Arusha, mbere no mu guhagarika intambara. Murazi neza kandi ko ico gihugu ariyo cafashije mu gucungera indongozi zari zije ziva mu buhungiro kugira ngo zishobore kwinjira muri leta y'amfatakibanza y'ico gihe. Ico gihugu rero gisanzwe bifitaniye ubucuti n'imigenderanire myiza yacu, aho mbere nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yashimiye igihugu ca Afrika y'Epfo abicishije kuri gihagarariye hano mu Burundi ku ruhara ico gihugu cagize na cane cane mu 2015 mu gihe amakungu ibihugu bimwe bimwe vyari kubigaragaza gucafuza Uburundi. Igihugu ca Afrika y'Epfo rero cagumye iruhande y'u Burundi kiranabushigikira gushika mbere naho bashimye uruhara kandi cagize mu kugira ngo Uburundi bukugwe kuri rwa rutonde rw'ibihugu biguma vyigwa n'aka kanama ka ONU. Bavuganye cane cane ivyo gufashanya mu bisata bitandukanye, aha twovuga nk'ivyo kwivuna abansi n'umutekano, ivyo ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu, aho mbere vyerekeye ubudandaji no gutwara ibintu n'abantu bavuze cane cane vyerekeye uruja n'uruza mu kiyaga ca Tanganyika. Ntibagiye kuvuga kandi n'ivyerekeye ubutare n'agataka cane cane ica gisata c'ubutare, aho bifuza yuko ico gihugu cofasha haba mu bahinga canke mu bundi buhinga bukenewe kugira ngo ico gisata kibane gitera imbere mu Burundi. Banavuganye cane cane kandi ni ivyerekeye akarusho kari kaboneka ku Burundi mu gihe imigenderanire iteye imbere, kandi akarusho kaboneka mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu gihe imigenderanire ari myiza cane. Nyakubahwa ahagarariye igihugu ca Afrika y'Epfo hano mu Burundi yanashimye arakeza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, eka mbere na leta y'u Burundi n'inzego zavuye mu matora, kuko murazi yuko ico gihugu cabaye mu bihugu vyaje kurorera amatora yabaye muri mwaka w'2020, aho rero bashimye ko amatora yagenze neza kandi ko bakeza n'inzego zayavuyemo. Guserukira igihugu ca Afrika y'Epfo hano mu Burundi yavuze yuko bifuza ko imigenderanire no gufashanya biguma ari vyiza cane, aho mbere muri igisata co gufashanya mu mazi, mu rudandazo rwo mu mazi, mu ruja n'uruza rwo mu mazi, yavuze yuko intambamyi bafise ari ikiza COVID-19, aho yavuze ko ari ikibazo ko abahinga boza kugira ngo bafashanye n'abahinga b'Abarundi kugira ngo bashike ino baheze bamare muri ca kibanza bashiramwo abavuye hanze iminsi indwi, bavuga ko ari intambamyi kugira ngo iyo migenderanire itere imbere. Mugabo babonye ko bategerezwa kuvyiga kuko kwico kiza ari ukugihagurukira, ariko kandi bakamenya ko ari ngendanwa, ko bakamenya ko imigambi n'iterambere birimo biranguruka naho ico kiza coba kikivugwa aha na hariya. Barangije rero bose bifuza yuko ubucuti no gufashanya hagati ya bino bihugu vyacu yoguma itera imbere ku neza y'Abarundi no ku neza y'Abanyafrika y'Epfo, kandi bubahirije na bwa bwigenge bw'ibihugu biriko vyunga ubucuti.